Africa Live, Africa Plus. Hey, turi kumwe namwe turi mu gice cha Entertainment Music. Ndi kumwe ku ruhande rwanje na Ndayizeye bienvenue. Ngoze na ryo kuri Ndayizeye bienvenue. Mugabo aramumenye nka Bien Frima, arabakuri Bien Frima, arabandanya aza kutubwira atiye hose. Mugabo akoresha Frima Boy. Yeah. Wagwa. Sawa. Umeze neza. Nukuri je ndahimbawe kubona dakuronse kano kanya kugira ngo tuganire abiri atatu. Bonaje ndanezerewe igihe naronse ubutumwa bwanyu. Naje mbona yuko umenga naje ndatishimiye cyane. Okay. Miss Andy Fresh. Wow. Ubu tugarikwe kuri Ndi Fresh cyane yo yaduhagarare ko cyane. Ndi Fresh ni indirimbo yatsinze top 5 ya Live Show. Ni indirimbo wakoze muri style tutari tukumenyereye ko mugabo kuririmba nako umuntu wese agenda atera imbere mugabo dushyana muri make neza tumenye Ndi Fresh yakuzwe gute yaje gute aho yageze na cyane cyane kugeza n'igisinda top 5. Okay, merci. Ndi Fresh igihe niko ndandika Ndi Fresh yari muri December. Mugabo yari November. Cyanda degera producer yitwa Sule. Son touch. Yeah. Ndamugira ati Sule The Most abona gute jesha kansori ikintu cyo kugara umwaka no kugura umwaka. Donc indirimbo itambika imeze bien. Turirimbi ya vibe. Tuvuga ati urafise idea nawe ngenda afise idea. Idea rero ushaka kuririmba benshi bakunda kuvuga ngo x no. Jesha gushira mu jambo x mugabo nshaka ndirimba ikintu nko umukobwa yakwanse nkavavanoye. Mugabo ubuzima bwawe bukabandanya. Okay. Ndategura kwandika Ndi Fresh n'ubuzima bwanje ndimo. Ndagerageza kuraba abagenzi uko bakundana iyo ba stress bajamwo. Matikabuki umugenzi wanje umwe yambwiye ati Frima Boy je narebanye n'umushawe wanje. Mugabo rero naciye mfata ubuzima bwo kuryoherwa n'abagenzi. Cyane bwa kajambo nafatika rero indirimbo nyinda yite Ndi Fresh. Ndi kumwe n'abagenzi mba Ndi Fresh nikubitiye inyama n'icupa ubuzima burabandanya. Donc turimba indirimbo bati turabe ko abantu bazoyakira nkuko tubishaka. Ndaririmba ndakubita couple ya mbere ya kabiri igitero refrain turakubita ama producer ambwira ati bana iboro reka nanjye ndayireze rero umudiyo acaye kubita afro piano. Afro piano itandukanye na ziga amapiano. Bitandukanye gute afro piano na amapiano? Okay, afro piano bakurikirana indirimbo ya Juma Jux na Diamond. Okay. Ige ya mbere enjoy bakurikirana ni ya kabiri. Afro piano uraririmba akabamo amapiano. Aro piano ni za zindi uza kumviriza indirimbo za Constantine. Angela nta message. Donc piano na ohereza beat gusunganya. Piano ya vrai uririmba utuntu tubiri. Mugature ku mutiyo gusa abantu bagatamba rero. Bo afro piano ndaririmba nkashiramo n'umudiyo utambika bagaca bashiramo n'amapiano. Donc ikaba nkari afro donc itambika irimo n'amapiano. Ni washatse ko iba afro piano canke umuhinyanyuzi yagusabye kuba afro piano? Je nabishatse kuba afro piano kora ngo ndirimbe ubu ndi bize n'abajama ivy'inkundo kugira message bayumva. Ko muri piano nyinshi usanga bakubita gusa iyo abantu bagatamba ku mapiano. Iyo mungo bavisa amapiano abantu bagashaka gutamba amapiano. Ubu turimbire gatoya. Ubu ndi bize n'abajama ivy'inkundo dusoma icupa n'akanyama ubu ndi bize n'abajama ivy'inkundo natiyo fata icupa n'akanyama. Donc narabihevye by'urukundo ubu nifatira icupa n'akanyama. Donc none warabihevye by'urukundo kweli? Na indirimbo jewe ndi mu rukundo nova mugabo rusha kwa naririmbiye abantu bari muri zo stress kandi bazakire ni benshi. Ari umuntu anyandikiye ngati bro nukuri bene ninde n'umuntu ari hanze y'igihugu yarumvise indirimbo mu gatondo cyanumva amafaranga ngwa akuronkiye ngo warinze ubuzima bwanje. Donc kuvuga ati kumbe rero ajye umuntu akora indirimbo kuratanga message urayirungika mu bantu kabashikira neza abantu bose. Iyo ndirimbo Ndi Fresh
uyukurikiranye neza usakumva ari ahantu arani uburukundo naruhaye inoti aba sugar daddy genda mwiriri baby urumva donc naraba stressé gushika mvuga ati basi bajya badusumba amafaranga bagende batore jewe nabivye urukundo atamafaranga wapi Ndi Fresh indirimbo wakoze uravuze ko koza sure video nayo yakoze gute video yakoze na Pops umuntu wanje director Pops yakoze ikirato na Stanish kandi none natangiye gukundira touch yewe amacha tutangura gukorana mu friend mugabo niko ndavuga mu friend wangu wamurira vyagusa donc nakunze ukuntu tumvikana donc nyene gukora clip ndamugira ivyo nyene nibiki byagumye bitoroshe muri ndya ndirimbo mu mugambi iyo project iyo ndirimbo gushika n'ubu ikogwe ishike ikintu cyabaye inambamye media clip kugira muri clip no byakugoreye muri clip urazi muri clip ari ibintu bigorana ari abantu twateze ko tuzogushiramo mugabo icyo bari surprise cyamba koresha abandi bene kuvuga ati muri clip vraiment ya Ndi Fresh na kintu kimwe cyangwa reka nshimire Bliss Bliss wa Mutwenzi kijya kibanza ari ahantu barahazi ku Gabenzi kuri 12 niyo nakoreye kuri etage uya mutama donc nashize gusa kuvugana nawe kugira ngo dukorane acambira ati sema boy hose ni wawe kora uri mu barirenze nuba kandi nkunda reka ndamushimira nindi location twakoze hajya ko wasigaye kwa Chiza muramuzi akina amasinema naho donc ni kuvuga byose bya Imana yabikoze tugaruke rero kuri kuvyamwa wego Ndi Fresh yaratsinze top 5 iraronka promotion y'indwi yose uraronka ikiganiro uraganira n'abagutoye sinzi akajambo wabwira ubu naho nyene agiye kukorekana kuri YouTube na Facebook yaco wabwira abasho gutora keke reka ndabashimire nibwo bwa mbere bwanje kuvaho indirimbo yanje yabaye ya mbere muri EAC indirimbo zanye nyinshi zirananirwa gucaha arage abantu batora bakafata no gasanga batoye abandi mugabo byabaye surprise kuri jewe na donc abantu banoye je sinzi nabo bavuye reka ndabashimire nibwo bwa mbere avuga revema Imana ibezagi yego hama ijya ndirimbo yatangiye kunzanira umusaruro aho nyene aho umusaruro inyuma rero inyuma y'insinzi uri ni yarangije n'umwaka itangura no wundi twomenya ibya umusaruro kurava muri Ndi Fresh indirimbo niyo yatumye nja imuyinga Kobero aho ari kuri yari kuri Noel le 25 warayikobera iyo ndirimbo nyene niyo yatumye ababosi bamamagara bo hama Chanba ndi muzinda aha ku muzinda anyi nazana umusaruro indirimbo nagomba babwira yuko ikira bikora neza no mu platform zanje ama ikindi naco indirimbo igiye gusohokamo remix n'abarinzi bashika batanu muri mars apana muri avril kwa kane abarinzi bamaze kuyemeza ko dushaka kwikorera remix biga baba bagira abandi baririnzi bakunze indirimbo iyi ndirimbo ndabigiye abafana irimo sinovuga amazina mugabo umurinzi umwe gusa wa mbere yatangiye kwikunda avuga ati tushobora gutegurira ni dramati nukuvuga rero sinovuga abandi mugabo icyo no babwira gusa ko igiye gukorwa remix abarinzi batanu kandi izo bari fro izoguma ari iwawe gusa mugabo aba producer bazoca bayikorako ari aba producer batatu no kuvuga abarinzi batanu aba producer batatu ni kuvuga rero indirimbo igisohoka izo nizo message naronse cha tuba confirmer ubu rero twabivugana byose turaheje indireba heze bamwe bakora de lancement indirimbo zabo abandi bari ko baragira ama media umwanya wa twabipanze ko tusoja muri studio na camera direct cyo tugenda no muri shooting nuvuga zo bari ziga video za bien benshi bamenyere kumona mu clip wakoze clip ari Pops mugabo bazogwa n'undi director nanje sinaniteze ko tuzokorana sinaniteze ko urabona mu Burundi ari ikintu kigenda gihinduka uno munsi uyu arazimvye ari hejuru mugabo Imana igakwereka ati biciye kwa naka ushobora kubonana na mugakorana na free ikanshimira abantu
novuga nga bamwe ati tuzobashimire neza n'ivya projet niyamara gusohoka mugabo gusa reka nshimira abandi barinzi bose bagiye bumva The Fresh umwatanga kwipangira Jenzo kora ibi nama Jenzo rimbi ibi mugabo sije nijyanye ego kuvuga rero asobano wa hip hop hazobano na hip hop na wa hip hop no bwa mbere nkoranye collabo biciye mu collabo mugabo ikinora nifuza gukorana n'umu hip-hopper mugabo agiye kuboneka mu ndirimbo y'abantu batanu na je ngira wa gatandatu neza cyane tuvuge tuti nta kindi gikorwa twokwitega imbere yo kwa kane cha Freema Boy uretse iyo remix ya The Fresh ifise indirimbo nyinshi ama collab new generation abakera kandi aba star aba legend indirimbo rero jewe uri buzire kuri imbere ya The Fresh remix arigiye no gira surprise gira surprise no shaka usome message kuri page yanje ya Freema Boy ari post inandise uri umuntu w'ubwenge ushaka kubikura hajya navuze ko mu mwaka ro ama surprise menshi mu bantu bari mu isonga navuze Stanish kandi na Mugani Desire Fizo donc ivyo nkunda kwivugira vyinshi mugabo bikorwa biri nkavuga ikintu mugabo ama surprise ari rero barindire ibikorwa ni vyinshi kuri Jembo nari gikorwa no shaka gusora kikandenga na promotion kandi basanga niko ndicindirimba kuko ibikomeye n'indirimo office zikomeye ziri mu studio ugasanga rero ndayisohoye ko ibigiye ko imbere yo guisora kwanza manza kuvuga no gatokoranye collab tukumvikana kwanza zijya promotion ama media ko tuzoyajana ibintu nk'ivyo narabonye kuri indirimbo nakoze na Stanish shite naguyemo mugabo indirimbo yabaye hit ndabishimira Imana muga ko naguye mu ngorane ndimo yari kuba iri kure cyane neza cyane Stanish twakoranye indirimbo mugabo ni posting mugabo ivyo nivyaje nawe ngoma mvuge kuko ijya ndirimbo abo bandi muzokorana nta munge vuze ko urizeye ko bazoyipostinga igere kure bazoyipostinga ko ndirimbo ya vibe nabo nyene barabishashaye ko tubikura mu nzira neza cyane Africa Plus Africa Live ni Freema Boy ni ndayizeye bienvenue Freema Boy mu mwitege kiyo ndirimbo The Fresh yatsinze top 5 ikaronka amahirwe ya promotion mbere kamugurira imiryango y'ibitera mahana handi akanoti kakinjira urumva ko twigiye kwitega rero part 2 yayo remix n'abaririmbyi batanu bazwari batandatu ikogwe ko rero n'aba producer bashika batatu icyo gikorwa mu kwezi kwa kane no kwa gatatu kubera project muri promotion ya The Fresh mugabo izo kurikira The Fresh zo ari gang reka tubirindire twebwe tuzogoma twibutsa Africa Plus Africa Live.